hari umwana yari yicariye ahantu ariko arira shokora, umusaza yari yicaye iruhande yiwe aza kuba aramubaza nti mwana turabona ivyo bintu uriko urarya, ivyo bintu uriko urarya biragwaza. Umwana aramubaza ati yakumbesha, ibi ntibigwaza, ibi bavyita dessert. Umwana nawe umupapa aramubwira ati oya, ati ivyo birimwo isukari nyinshi, ati kandi iyo sukari nyinshi utangiye kuza urarya ukiri mutoya kazi kawe bizokugwaza. Umwana nawe aramwishura ati umviriza mutama ndakubwira, turazi ndagutera inkuru. Sokuru wanje yapfuye afunze imyaka 105. Umupapa nawe aramubwira ati umviriza mwana, ndavyumva ko yapfuye ashaje, atariko suko yishinga kurya mu mashoko ari mu isukari. Umwana aramwitegereza aramubwira ati urazi ndakubwire impamvu yaramvye, yapfuye amaze imyaka myinshi, nukubera yarabona n'ibimuraba, nawe rabana n'ivyawe undeke. Kuzi turashobora rero umuntu akaza akakwinjira mu buzima kandi nawe afise ibimuhanze, ukazamba ngo mbega urashari siribateri, ngo mbega nturarongorwa, mbega nawe urambara imini, nawe urisiga ibintu vyinshi ukamenga biramuraba, ntibiba bikuraba arabona n'ivyawe, urabone n'ivyawe pana kwinjira mu buzima bw'umuntu. Uri uwundi nawe niwe yari yigunze, nagakuru kagira kabiri, yari yigunze. Murabizi abantu ba ruguru, dufate abantu bava ruguru bo barabizi, bo mu muji bo ntibabizi, navyo bazi toilette za ruguru murazi yo ziba ziri ziba ziri ku kilometero baje, ziba ziri ku kilometero. Hanyuma umutipa arigunga, uwundi mugenzi we aramusanga abaza mbega kubera iki wigunze, habaye iki kushavuye? Bamubwira ati turabizi sha nkubwize ukuri, nzorinda mpfa ntasubiye gutwara toilette ntasubiye gutwara telefone muri toilette, nzorinda. Urabona yuko toilette yacu iri ku kilometero.